Reka ndaguhikaze umukunzi wa Isanamu TV utarakora subscribe ndagusaba uyikore den ubugure kajya ka notification kugira the next video ubu wa mbere kuyibona ismi yo host Mishu Miracle uno munsi nkuko musanzwe mubizi turabazana amakuru atrending hano mu gisagara ikiriko kiravugwa niki ikiriko kiravugwa ni Rusizi Limited twashatse kumenya ndi bega Rusizi niki kubereka abantu bako barayivuga musubira ndakwibutse kutarakora subscribe woyikora iruhande yanje dafise umumenyesha makuru mugenzi wanje no basanzwe ari kumwe muri Rusizi Limited reka ndaguhikaze Alain irambona na mahoro meza mazima ndaramukije abantu bose bakunda Isanamu TV ikora kandi ibiganiro byiza ndamaze hari umugenzi wawe mukorana yitwa Muhire Francis ndavuze nti salute ahari hose ndazi karabizi yuko nkenguruka cyane ibiganiro nawe ukora neza cyane na team yose hari ubundi yitwa ndemo akiri muto yitwa Chemba reka ndeke kubiya bavuga mugabo ndashima cyane ibikorwa bya Isanamu TV ndi Alain nkumenyesha makuru mugabo asanzwe nakurikirana cyane ibikorwa bya entertainment cyane ibiganiro bijanye by'imico nakaranga nka president wa association de jeunesse culturelle ndavuga nti salute hama uno munsi ndi ngaha nkumwe muri bagize staff ya Rusizi Limited mu bagri organisation ya Rusizi Limited ni entreprise irimwo aba jeune bayitahuye bagiye hamwe kugira ngo barabe ko bokora bashira mu ngiro cyativugo mbere na yamvugo y'umukuru w'igihugu avuga ati umufuko wose uronka ikashi mugabo ni n'umuntu wose uronka icakura gutyo rero twabateguriye Rusizi Limited nyuma y'ibiteramo canke ibirori byinshi tumaze dutegura duhereye ku nyamacoma yabereye hari ya Mugateri muri Buganda tukaja kuri nyamacoma Park and Chill yabereye Nyabuhweza mu hari hafi ya Rusizi ubu naho tuje mu cyo twise Cibitoke Summertime izoba Samedi le 18 ntaguciremo cyane hingana akiri mugenzi wawe ucugaruka gatumbwire neza ivyo bintu nawe ndakwakiriye murakoze cyane je nitwa Clovis niyo nkuru nkaba ndi umwe mu bagize iyo Rusizi Limited so ndyohewe ko muba mutwakiriye mukatuganiriza tugashobora kuvuga kubijanye na event yacu hama nkaca nsaba n'abantu bose bakurikiye iyi Isanamu TV ko wagira subscribe hanyuma tukaba tubatumiye no kuri event yacu ego murakoze cyane wavuze ati Rusizi Limited imanze gutegura ibiteramo byinshi tugaruke gato mu muzi wayo Rusizi Limited niki Rusizi Limited ni organisation entreprise y'aba jeune abubatse n'abatubatse abakora n'abadakora abiga n'abaheje amashure bagiye hamwe kugira ngo bakore igihugu cyo bokoze mu gutera umuganda wabo mu iterambere ry'igihugu kuko imaze kuba ine entreprise yemewe imbere y'amateko ifise ifise na registre de commerce urumva à la longue il a déclaré nkuko bimeze le 31 mars hataranagera mbere muri Aubert bivanye n'icyo yibayinjije hanyuma icyo déclaré nacyo kwarana na bya bindi byose bya declare na yandi ma companies canke abandi bagwiza tunga gutyo rero bigafasha mu migambi y'iterambere Rusizi Limited rero nuabo wa jeune bamukiya ya Cimbo bagiye hamwe mugabo harabari nka mu Burundi hanabari mu makungu kugira ngo bacishije mu bintu bya événement bacishije mu bindi bikorwa nka organisation des événements canke location du matériel événementiel n'ibindi kugira ngo balonka ko kanoti bikenure wa mufuko uronka ikashi hanyuma baca banafungura wa mudomo uronka icakula nuko rero ni muyo ntumbero rero twagiye hamwe turi organiza harimo bakenyezi harimo abigeme harimo abagabo n'abasore twese mu ntumbero imwe kuzuzanya inguvu zuyu zigaca zuzuza ubundi yo hakehaniwe hanyuma tugashira hamwe harimo uburyo kuko imaze kuba entreprise nagari association haja nk'imitahe umwe wese arazana umutahe wiwe hari abafise amitahe w'amaide harafise umutahe w'inoti nituzana imitahe ingana bivana nuko umwe wese aba yumva ko atomokewe tubonye murakunda cyane guhagara hariya muri za kote Cibitoke wavuze ati nabo mukiya ya Cimbo ubwo abibujumbura bitese ubwo nimumva ko mwabakumirira nabo
oya ntitwabakumiriye none je sindi Bujumbura revre navukiye hariya mu Cibitoke ndahakurira mugabo umwanya munini ndi Bujumbura nk'ibice nka 95 kwijana by'umwanya wose ndabipasi Bujumbura umva abanyabujumbura rimwe n'abandi bagenzi banje turi Bujumbura n'abandi bari mu zamuyinga za Ngozi za hehe mugabo nti mu ntango urumva bitangura abitahuye bakumva akavyumva kare kumbura n'abandi bazobamwo muri Rusizi United ouvert ku bantu bose. Rero ngaruke kuri Clovis Rusizi Limited iduteguriye iki so Samedi nkuko bivuze Rusizi Limited irikitegura evenement twise Cibitoke Summertime hama ikazobera ahantu bitwa kuri Dogodogo abenshi sinzi ko baragerayo mugabo bashobora kuba bamaze kuhumva mu ndirimbo ya Kidumu kuri Dogodogo nzokujana kuri Dogodogo you know so rero kuri iyo mpamvu nico gituma twashimye yuko iyo event yacu yabera hajya hanyuma izo bifise icifana na evenement zindi twakoze kubera hazo hariho nyamacoma hazo hariho aba DJs bo muri Downtown DJs so turyohewe vraiment ikintu cyo gufungura umuziki mwiza dutambe turyoherwe urabona n'ama vacances abanyeshuri muri vacances donc twimvire yuko ari umwanya wo kwidagadura ku mazi ku kayaga ko kuri Lac Dogodogo abatayizi bazoce baboneraho kwimenya ego uvuze uti mu Cibitoke kuri Lac Dogodogo ubwo gukura abantu Bujumbura batwara hariya si coroshe iki côté déplacement bite mwabiteguye gute twe dufise abantu benshi bari turiko turakorana ama companies yadu sponsorije kuri ico rero naco nyene twaraciyumviri kwera mu Cibitoke sikure cyane mugabo ntibisigura ko urumva udafise imodoka ifo iyo kugerayo bien sûr ko wideplace mu modoka sinzi ko nabo ushobora kuhagenda birukanka sinibaze mugabo ni hafi ni saha ntishika kugira ushika ahantu bizobera ni kwikaburimbo ibarabara riruguruye rijyo kuri airport bariko barakorora urabona ko bagyuguruye donc hari accessible haroroshe kugenda uwo ari we wese vraiment yoshikayo nico gituma rero twiyumviriye apa bazo bafise mu modoka yabo twebwe twashatse gufasha abantu bose bashaka kuza turiyumvira yuko twokorana aussi naho tuzokorana n'andi ma companies hari ama company akora mu bintu vya transport hari ama bus mashasha meza cyane yo muri Civitebe ni garage sanzwe gira n'ibintu vya transport mwarigeze kubona ama bus igeze gutanga ahi Bujumbura Civitebe rero yatwemereye ama bus abantu bazoriha tuzobicisha ku marezo sociaux yacu tubabwire aho zizoba ziri twako twiyumvira ko abantu bohurira kuri Kotebu kubera niho hasanzwe hari na parking ya eja mu Cibitoke hajya kuri station hanyuma tuzobatwara tubagarukane hazari bisi yabifuza gutaha bazogira rero tour n'iyindi zobirara kuba vyifuza izotwara abagiye ibarindira batwore bukeye bagarukana Bujumbura ego urumva rero ntikikiri kibazo ego murakoze nova hari waheruka wagiye muri nyamacoma iheruka ni muteguye ubu mbega mwo mwizeze iki kuzobona ivyo yabonye canke ko bari akandi kantu gashasha kuba kazoba kiyongereyeko nyamacoma Park and Chill twakoze ari première edition yarabaye mu dukosa twaravyemanze twaravyemera kandi abantu benshi barabibonye burya ngo nta unyegeza umwotsi inzira kirasha ahantu hari abantu nuko bimeze hanyuma ugiye kuraba rero ubu twarashatse gukosora twaranakosoye ubu kiya gihe twafashe ibintu byose tubyikorera nka Rusizi Limited mugabo on a décentralisé nk'ibintu bya cuisine hari abahinga mu karuhariwe mu kotsa inyama mu gucinja imbuzi ni kuku twarondeye aba rero nibo bazokora ico kintu ikiye gihe imvura yaraduciriyemwo bamwe barajya n'utunyama tuguye ko n'imvura bamwe baca ngo zabaye mbisi mugabo zarakanye ubu rero ni nibamuci byose bitupanze neza cyane ikindi bomenya nuko ubu kiye gihe baryoherwa bataha bavuga ngo twari kurera kuri deadline ya 18h mugabo ubu
utangura isaha zine z'igitondo. DJ B from Runtown DJs hamwe na DJ Asero, MC Ami Pro, MC Mashurushuru Hushura ariwe Wenceslas Nyabenda n'abandi n'ayandi surprise menshi azobari mu ico gihe bazobitangura kubibamwe kuva isaha zine, isaha zitandatu, 8, 9, 10. Hari promotion ya Birori, ibinyobwa bya Birori zo kuri promotion naho bavuga ngo vyakenye mugabo Birori yaradushigikiye nayo nyene hamba Cibitoke idufashije cyane mu bintu byekera transport y'abantu ku mabisi meza. Ayo mabisi kandi azoba yuguruwe uwo munsi nye aracari ko amasashe. Bazobona video twakoze turi mu ayo mabisi tuko turabereka ingene ambiance zo bimeze. Turayishimira cyane. Ubu rero hazoba ikindi keriho nuko ubu ntavyo kwiruka ngundatashe. Igihari nuko kuri dogodogo nta kuhapfa. En fait bari bamenye ko baja mu kirori cha happy people ntibatahe muri Cibitoke time ibyo gutaha vraiment ntibambatse. Nukuva muhira wasezeye ukavuga je ndagiye nzogaruka. Abasenzi barashobora guca bava kuri dogodogo saa 3 za dimanche baja mu misa bitera amazi hama baja gusima k'Imana yabazigamye. Ego kuri mwahise mu dogodogo tunyarutsa tugenda twese mu dogodogo d'abord kubera ko ni mu ntumbero yuko muri Rusizi Limited dushaka kwerekana ahantu hose heza. Hari abantu bazi dogodogo bayumva kuri dogodogo kidumaririmba dogodogo c'est quoi l'histoire. Ni nko la prochaine fois twoja Kanzigiri hari mu Kirundo tukaja cyoha twashimye aho hantu dufatiye nko kuri Nyabuhweza yari verdure nziza abantu bose bakunze bariko bararespira l'air pur ivuye muri Rusizi. Ubu rero tubajanye kuri dogodogo ubundi muyaga mwiza ikindi kibanza cyiza encore plus ini plage iri ruguru y'amafi n'amafi byose babyita ibijori n'ibijori. Yego ni specific mu Cibitoke ni specific n'ibijori babibone hanyuma dogodogo Cibitoke kubera ko tuko twagenduka mu kesora no tienne hirya yeje tushobujana kubera iki ku mudubugu muri Gihanga, kubera iki imusigati, kubera iki mu kibira ca Nyungwe ikindi gihe, kubera iki kuri muri hoteli Ibuhoro, kubera iki n'ahandi hose heza. Clovis tunyarutsa uhamagarira abantu babwira kugira ngo bashobore kuza. Ego nashaka gusaba mboneye akanya ko gusaba umuntu wese vraiment ashaka kuryoherwa ndamubwira yuko atayindi programme ihari le 10 juillet izoba iryoshe nk'iyo mu Cibitoke. Ego Cibitoke summertime izoba iryoshe gose vraiment nuko sinzi ngene bibasobanurira kubera ko jewe ndi ndani nzi ngene turiko turabitegura igicapo mfise vraiment abantu bazoryoherwa turabatumiye baryoherwe babone kandi je nibaza yuko abarundi barabikeneye abanyagisagara barabikeneye surtout kwa munywera hahandi nyene urumva yuko atari ibintu twame duhurira hahandi nyene ku mashuha kozihe ro ifo ko twiyunguruza tukaja kuraba ivyiza bindi bitatse Burundi ahandi hantu heza harahari. Igihugu cacu ni ciza so ntumirira abantu bose yuko iyi le 10 juillet so samedi ifo kumuza vraiment ifo kumuza muhabone na hantu haryoshe gose. Ayo mafi mwaye ko muravuga vraiment zoba hari kandi tuzoba tuko turayirobera. Ego abashaka kuja mu bwato vedette bajyumunyenga niyo tsiko bizoba biryoshe vraiment. Nibaza yuko umuntu afise umusheri cyangwa umuntu wese ashaka kwiryohera ushaka kuryohera umusheri wawe ifo kumuzana le 10 juillet à tout prix uzoryoherwa. Ego murakoze bashimire nawe sinze ko ufise akasuni karugi agashingura cy'umunaka celebration cup na Bumamuru FC igikombe cy'umukuru w'igihugu cya mbere cyatashe mu ntara ya Cibitoke kizoba kikuri dogodogo n'abakinyi ba Bumamuru FC na president wa equipe ariwe buramatari w'intara ya Cibitoke OPC1 Kareme Bizoza bazoba bari ngaho tuzotanga n'agashimwe ku mukinyi mwiza
ashimwa cyane muri Bumamuru FC umunyeshuri yamenye cyane muri concours national no mwaka zoronka nawe agashimwe hambavu y'ibyo umunyamuziki yabikoze neza kitwararika kuryohera abantu muri amuka hariya mu ntara Cibitoke anatanda ko turafata kantite kamwe gato nawe nazoronka agashimwe kudoda muri vedette bizoshoboye kujya munsi rero Yesu yavuze ngo murindire mu gisagara mugabo rero DJ birahindutse nukuja kurindira kuri dogodogo uharindire kuva saa 4 unaharare byashobotse uzuhirigwe kuko igihugu gitema amahoro n'umutekano tuyakamisha umusaruro mwimbu hama nkuko kudumeze nyene inoti iboneke mu mufuko hamwe n'ivyande umukate uboneke mu mudomo ego reka ndabashimire cyane mu miseko gahunda ya ce vendredi le 10 juillet atahanda turi hariya kuri samedi ego samedi le 10 juillet ari hariye kuri Dogondogo mu ntara ya Cibitoke ni plage nziza cyane abantu benshi dakunda no kuvisita tuzoronka akaryo nka jewe izoba rya mbere ndakwibutsa kandi yuko utarakora subscribe uyikore then ugura kajya notification kugira the next video uwa mbere ukwibona ikindi naco ahantu duhurira ni hamwe so samedi Dogondogo